mwishirahamwe Parcem twagomba kugaragaza impungenge dufise turavye ingingo zimwe zimwe ziriko zifatwa n'amakungu ahana hariya dufise impunye kumengo ziba ziriko ziratuma igihugu cacu mengo gisa n'ikiko kirakumirwa buke muri utu naturiya kandi ibyo coba kiko kirakumirwamo ari ibintu bifise akamaro kanini ku Burundi. Ubwa mbere hoho twarumvise bijya byo muri accord de Cotonou, mwaravyumvise bijya bya accord de Cotonou byariko biravugwa yuko hazotanga ibiganiro baravya ijya article 96 uko tuzi yuko ajya amasezerano ya Cotonou ari ntangire mu buzima bw'ibihugu byacu nk'ibi bikenye. Turavye umugabane wa Buraya ari wo wa mbere utanga imfashanyo ku bihugu bitandukanye bikenye no mu Burundi. Rero umugabane wa Buraya no wa mbere uri kurashigikira ibikorwa by'iterambere vyinshi. Hanyuma ikindi nico twabonye ikindi bita agowa twasha guha umuco abarundi agowa mu bisanzwe nayo n'amasezerano novuga yuko yari hagati y'ibihugu ibi byo mu mugabane wa Afrika bikenye. Ibi bihugu bikenye cyane byo mu mugabane w'epfo wa Afrika bita Afrique subsaharienne bagirana na leta zunze ubumwe za Amerika mu vyerekeye ivy'ubutunzi. No kuvuga rero leta zunze za Amerika zavuga ziti mwebwe mwa bihugu mwe kugira muve mu bukene nukuza muri nanata muteza imbere amahinguriro muraba ibintu bikorerwa iwanyu mwoshorera mu gihugu cacu. Hanyuma rero leta zumwe za Amerika zigaheza zigahazugurura amasoko yazo bagakora nko bita bya douane kugira ibidandazo by'ibihugu byacu bikenye bishobore kugurishwa ku isoko ya leta zunze za Amerika. Urumva ko ari kugira batume abanyafrika twiga gukora kugira n'iryo terambere tubiro. Hanyuma rero gatusanga rero haragiye harabo ubundi bwigoro bashiraho kuvuga ati naho twaturiko turafasha mugabo dufashe abantu bari kwarondera iterambere ryo guhiryo kujaye no kudandaza ibidandazwa hanze. Nico gituma rero hariho utwigoro bitwa nka Millennium Challenge Corporation yatuma leta zimwe za Amerika ziratanga ifashanyo kuri ivyo bihugu nyene kumbure kugira amahingurira mere neza ivyo vy'umuyaga nkuba. Murazi ko nejo bundi gihe habiri inama muri leta zimwe za Amerika harico umugambi President Obama yavuze bitwa Power Africa kugira Afrika bayifashe mu vyerekeye amasoko ntangaguvu. Ivyo rero urumva ari igihugu cacu kikabivamwo nimba ko atari ibintu vyiza cane kuko unaravye ingene ibidandaza hagati ya leta zimwe za Amerika vyiyongereye n'ubudandaza hagati y'ibyo bihugu n'umugabane wa Afrika byari nko ku miliyoni 23 mengo mu bihumbi 2000 aho umugambi watangura yari maze gushika hafi miliyaridi 23 z'amadolari uvuye ko biregereza hafi miliyaridi 100 z'amadolari. Imfashanyo ya mbere Burundi bufise ari ibihugu vya Buraya. None abo bantu baduha imfashanyo ba mbere igiye aho nawe konsekansi cuzumva. Igihe twari Geneve bemeye gutanga hafi imiliyoni 800 z'amayero n'ino myaka. None izo zibuze uyu muyaga nkuba mubuze irimwo mu magara y'abantu irimwo mu ndero irimwo ibi vy'amabarabara irimwo. Umva ni ikintu gikomeye cyane kandi nabo nyene mu Union Européenne hari ibijanye n'amasezerano yo gufasha mu by'urudandaza yitwa APE kuko abazungu kwasiga akora ubu accord de partenariat économique yo kuri bihugu bikaja birashora nabo nyene ku mugabane wa Buraya atama douane murishe. Ivyo none umuntu aguhaye isoko wewe uce uvuga ngo jewe ngo niryo soko ryawe ntajyo nkeneye kubera atacufise urishoreramo wewe iyo nivizwe nduguru y'isoko nawe tera imbere unzanire ngo nakaye nagushorera bike ahubwo wewe kora nyene kugira uzane utera imbere. Izo za Kenya ziriko ziratera imbere ziteye imbere kubera iki Kenya irashorera ibintu Buraya muri leta zunze za Amerika. Iyo kaba y'u Burundi giye iyo kaba turiko ikawa ifasha abarundi bangana gute benshi cyane. None wewe uyijanye muri etazi ne baca bayakira n'ingoga bakayakira tadura douane. Iyo ni avantage ikomeye cyane kuri wa Burundi wa wundi wino.
hanyuma ukubabugura ati mwabagwiza tungamwe we kuri igihugu ca mbere gishora bike kwisi ingo tuguhaye isoko kandi fise abasuma bafise uburyo bwinshi none wocu uvuga ngo iyo soko rero ngo nakayenda gushorera biki ni uri kurisubiza inyuma ni uri kurisubiza inyuma none nta vision ufise yuko igihugu cawe kisununura nta vision ufise igihugu cawe kikwege ibi twiga turavuga ngo vision 2025 ni bikino uzobishikira gute uri kurisubiza inyuma kandi no muri byo ari kwatuga tugira ati Uburundi nico gihugu ca mbere gishora ibintu biki nico gituma automatique ko turasega amadovize dushoresha ibintu hanze none amadovize zo kwa muri kurasega kandi bayahagaritse n'ubundi bice bigutera ingorane none inyisho y'ibibazo uri mu mvuzo yivamo gute bikunda